Naho amarira n'ibisabisho vyabo bitarumvigwa inyuma y'imyaka itari mike, abenegihugu bo muri quartier Kamesa komine Muha y'igisagara ca Bujumbura bavuga ko bageramiwe n'ikimanga ciyagura ku munsi ku murindi w'akataraboneka. Abo benegihugu bavuga ko ico kimanga gisanzwe kiva ku nkengera z'uruzi Kamesa kiriko gitema gitongora mu kubwiza ko uramazu n'ibindi biruhanamiye. Bemeza ko inzu zabo zidasiba kubomagurika, ivyatumye bamwe bakomoka inyuma yo gucika kw'icumu, abandi bakaba bonyene bariko bahitamwo kwibomorera kugira ngo ntibazohombe kabiri bongere banakize n'igufa, kuko ngo kuguma muri ako karere bisigaye ari nko kubaho witeze urupfu. Naho bahunga ntibabona iyo batera berekeza kuko ataho bagira. Basaba se Barundi ko yobagarukirako kuko ngo ikibazo c'iyo manga bagishikirije indongozi zishoboka, ariko gushika ubu atakiravamwo, bitera ariho biyangara. Mwomenya ko inzuzi zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura zidahengeshanya gutera ibibazo imiryango izihanamiye, ibituma bimwe muri iyo miryango ibura aho ikika umusaya, tutibagiye abahaburira ivyabo nk'inyubakwa, usanga mbere bazirose babanje gusaba amadeni mu mabanki n'ahandi.